ati burya Eden ya Adam na Eve ngo ati yarimwe ivyamwa ego ngo ati Eden y'u Burundi ngo irimwe ubutare. Ati mwiriwe mwake karibu kwicano Dieudonné ND kazina banyitwa Nijimbere Dieudonné uri mushasha ntubagire kugira like subscribe comment tari mushasha naho ntubagire kugira portage ati rungikira mugenzi wawe kugira nawe nyine ashobora kumenya ukuri ati ukuri aho kuri kubera nta handi naha nyene ego ino munsi tugiye kuyaga ikintu kimwe ngo ati nta kindi ngo ati n'ubutare ego ngo Burundi burya ngo burakaze Uburundi ngo buri ku rwego ruri kure gusa ni kubera nyene tutaritahura ni kubera nyene tugiciyubaka ego ngo ati mu president aravuga ngo ati burya ngo kugira tugere mu 2040 aho Burundi buzoba bwifashe hanyuma mu 2060 aho Burundi buzoba bwateye imbere ngo ati burya tumanza gukemura ibibazo dufise mu aka kanya ngo kandi ikintu cyo dufasha ikintu nyamukuru cofasha umurundi abarundi igihugu cy'u Burundi kugira gitere imbere ngo ati n'ubutungo Imana yaduhaye ngo ati n'ubutungo dufise ego ubutungo kama aribwo ubutare ego wibaze yuko aho hantu hari ibintu vya fraud hari ibintu vy'ubwibe hari ibintu byinshi bigoye mugani kuvyubaka ni kubiyaga ngo ati ni go rugendo rwa mbere dutangura ego mugani rwa mbere na mbere turatangura kino kiganiro ngomba ko urabi video y'umugabo ari imbere ya president ariko aravuga cyane ubutare dufise n'ingene usanga bigoye kugira abantu bashobore gukora bikwiriye kubera usanga hari ibintu nyene Uburundi abarundi bakikenye muri bo ego urabi video mugani ndagusaba yuko urabi video guhera ku mwanzo gushika ku mwisho kugira ntagire na kimwe ushobora kutaronka kubera vyose biri ngaha tugiye kuyaga ku butare ego nimumvirize ino video. Tisibiro 30 vya korota mu mwaka wose uwararaba ibintu bijanye na Bumeko kubera bari bafise ico bita sous-traitance yakome bikabarore iyo korota ntiyabaho kumbe yose yibwa nsanga umwaka wose bafise ibiro 30 vya korota vyo mu Gatete mu ndwi ninjiza ibiro 600 vya korota amabuye arenze miliyoni 150 mugabo ncangwanywa n'umudafu yarahari ngo mbega nzamba Imana ngakoresha ya strategy nkaya gute ngaremerewe kwegeranya ubutare ijya societe irimwo ubutare buri muri pigmatique atari firo buri mu mucanga kuburyo zijya segiteri ziri hajya barabizi neza abazungu baje gutora amakorodone hajya imureye barabizi ababosi bari ni Bujumbura mugabo je twari turi kumwe nabo bakora rya makarata bashiraho ibimenyetso bubaka amaborone barabizi karibo bari bandungitseyo Uburundi niyirirare mugende muyirebe irimwe ahantu muza gusanga ibirombwe abazungu bagiye binjira mugabo mbega ko twebwe mbona no musabo muri OBM ari twebwe tuza kubereka tukabajana aho twabonye ubutare tumaze kubajana bonyene sibo bana hatweretse muri uwo mwanya ngabo baciye baza bonyene baraduhagaritse je ngomba mvuge ku iki kintu mufata abantu bize ivy'ubutare mu mpapuro bakorane n'aba bantu babene gihugu bazi gufata ikarayi bakayora umucanga bagasugura mu mazi bakabona atanu hari ubutare Uburundi ahantu hatari ubutare hari ico bita kaore Uburundi bwose n'ubutare gusa ushaka muhera mu Gatumba muzunguruke muraza guca Kabarore muce Maramirundi Busiga n'ubu babu hatoye hajya ku Mwumba hajya ku Masanganzira hariho Roframu yera papa turagiye mu Kirundo turazungurutse izo bita za Kagati Giteranyi muza gusanga tugiye mu Rumonge aha muza kuhasanga iyo bita Garene Uburundi bwose buri mu butare tunganya nyakuba ico bita gisheyinike OBM na environnement na OBPye none konzi bafisa amasare asumbaya bakoreye hamwe uno munsi wa deposa dossier muri environnement ugasanga wowe utazwi iyo dossier izojyama ya nakajangwe kubera bamuzi akaba ariyo baca bashira hejuru bakayitwara iyigakogwa twebwe ukazosanga ivyo bidosiye warabirunze amezi 6 none muri ya 2040 2060 twoshikayo twateye imbere cyangwa tuzoshikayo twasubiye inyuma
aya madosiye kwanza nabanze asinyo yihuta. Jewe ndi mu bantu bagiye bakotesha amatongo muri lithium mpurirayo n'abashinwa indora. Lithium tuzatwumva ngizoza kwimbwa na Banque Mondiale. Ne Banque Mondiale ntiyoza kwimba cyangwa aba bantu bazokoresha mugabo twebwe bagafuni turiko turazana ubu butare buzana amadolari turonka igitoro hama abo bandi bazoza gukoresha ubwo buhinga bukomeye kubera twebwe izi metero twimba ni nkeyi. Ugiye ngaha za Tanzania nyakubahwa abarundi biwacu baherereyeyo bari bafise experience nyinshi, ubu no munsi bariko barafata bujya buhinga. Nani twasigarana aba bantu bavuye ku ishuri gusa, ababo hasi baja bemera kurinda kiye kirombwe bakinjiramwo. Aba bantu naya makoti bazinjira hasi mu kirombwe. Jendi mu bantu bakwandikiye ntori rya lithium message ya Nzambimana Edouard nuko uhura na message nyinshi ndakwandikira ati nubu ubutare Mutama, mbega mwontabara nkabajana ahantu uko twabonye hari ubutare bwishi twoca dukira. Jewe nari nasavye agakoperative hariya nkotesha y'amatongo ashika kuri 5, ubu n'amasezerano yaraheze. Naradepoje environnement ndari humuriyoni bigeze muri OBM baca baricarika. Jewe ukanyemerera mwinondwi ntinakuzanira ubutare 25 budasa bwose ubupimishe, ntibaze bavuge ngo bapimye ngaha hariho izo bita za serpentine nta muntu ari karazimba ngaha, za jade nta muntu ari karazimba ngaha, izo za manganese n'ibindi. Sodolite dufise hano mu Burundi nyakubahwa ni nyinshi cyane, manganese dufise ni nyinshi. Kubera iki nimba ku isoko mpuzamakungu iri kiragura make, igura make kubera yavuye mu Burundi datunganije. Bafashe iyo manganese bagakora akabaraje k'iyo manganese kaho hantu bariko barayimba, bagaca bavuga ati iyi manganese twimvye ngaha nyene tuyikorera kayizine kayo tuyihungurire ngaha nyene tuyitware hanze ifise igiciro. Iri kiragura make, iyo barevye ku biciro mpuzamakungu babona umenga igura make, mugabo mbega igura make kubera iki? Kubera idatunganije. Uyu mwene wacu ejo bundi yakweretse titane, ndi mu bantu bayubuye haji matongo hari titane, hariho n'umwonga uvamwo emerode. Abantu mu kwifata eshantiyo ubanza kuyironderera mu mazi, mugabo ucurondera orientation mbega yavuye he, nimba yatwawe iciye muri runo ruzi kuruza ruru. Reka rero turondere iyi misozi ihanamiye aha hantu mbega iyi emerode vere irihe. None gute uno munsi bariko baravuga ngo igihugu cyo wacu dukene kidutukisha. Papa mvuka ajya ku mupaka imara mirundi kuva kera forode yamyeho niyitungishije u Rwanda ngo kiratuma batwirata ko mugabe ivyo bintu navyo bafise. Ego ngo ati cushari kiyago cabaye hagati y'abantu zenya yabimbura ubuntu uzenya ubutare. Ego ngo ama cooperative maze n'aba individual n'abantu b'ubwigenge bakora muri iyo business, aho bayaga na President Neva kugira barabe ingene bokorana, ingene boteza imbere kandi bagatera imbere mu gihugu, maze bagateza imbere n'igihugu bari ku murongo mwiza, korana na leta ikamenya ibiriko biragenda vyinjira nibisohoka kugira ibintu bimbere neza. Ngo ati transparent byose babishire ku mugaragaro, maze n'ama business ataragira digital bahano babishira ngaha ku mantu ze ku ma computer kugira ibintu bize biraboneka, ibintu bikwiye kuja ku mugaragaro. Niho ngo ati ubwizi bugabanuka. Ego ico duherako kubera ngo ati hari abantu bibaza yuko ngo Burundi budafise ngo ubutare kandi nawe wosanga urimo. Rero no munsi ngomba yuko ndakwemeza yuko burya Burundi bukaze ku butare. Burundi ngo bufise ubutare bwinshi cyane, gusa ni kubera nyene tutari mu rwego rwo kuvuga ngo ati twarageze ahantu dushobora kubwimbura, kubera turacakoresha amaboko, turacakoresha isuka. Abandi nabo bakoresha ibintu zenye bigari, bakoresha amatractor, bakoresha ibintu vyimba uko nuko. Urumva n'ibintu bikomeye. Ego ngo ati ibihugu aho intara zimwe zifise ngo ubutare. Uri kuraraba ku ipica size ngaho urabona yuko gusa iyi pica ni analyse bagize mu 2024 si yubu. Rero usanga ibintu vyarahindutse vyaragize vyariyongeye. Mugani uri kuraraba ngaha urabona yuko hasi aho hepfo ku mumanuko w'Uburundi nkari amakamba Bururi Rutana uko nuko Rumonge vyerekana yuko ata butare buriho.
mugani ugiye kuraba ruguru ukagenda hariya muza Cibitoke, Kirundo, Ngozi, Muyinga, Cankuzo, Karuzi, maze na Karuzi, Ruyigi yubahwe, usanga hariho ubutare butandukanye. Mugani ndakwibutsa yuko iyi report bagize 2014 mu 2014 ego yari mu ncamake ntibagize ngo binjire indani kubera ndibaza Burundi bwose ngo ati burya ngo tuba ku butunzi, tuba ku butare tutazi. Ego uri kuraraba ngo ati Ruyigi ahantu hasa n'umuhondo hari inzahabu ukavuga ko ari inzahabu. Urumva uvuye ngo Uruyigi ukaduga ukagenda Muyinga maze na Kirundo, aho hose mwako karere urabona ko karere ngene kangana. Buhumuza ni nka Buhumuza yose yuzuyemwo inzahabu, maze naho usanga uri kurimba inzahabu hari usanga uvanyemwo n'izindi minerals utaruzi ko ziriho, ati ni ibintu biteye ubwoba. Rero ugiye mu ruhande rwaho ngaho akantu gasa ka blue uraraba yuko ntiwihene ngo ati ngo bicange mugani barabivanguye. Rero tugiye mu bubafu bwacu dutera tuja Bujumbura mugani tutarahagera, irangi gusa nirangi je ntashobora kumenya iyo ari yo mugani igomba gusa nk'uruvu, mugani suruvu sinzi ngene irangi ndo ivuga. Ahantu herekana yuko Ngozi, Kayanza, Gitega ahantu hose huzuyeyo ubutare bwa cobalt, tantalite hamwe na calcite. Amajambo aragoye kuvuga yo ubutare. Ego ngo ati buri mu Congereza burya ngo ubutare bwatanguye kumenywa n'umuzungu, rero nico gituma biri mu kirimi c'abazungu. Ego mugano urabona yuko ubutare bwuzuye hafi intara zingahe zose zitatu: Ngozi, Kayanza na Gitega. Hanyuma ukaca ugenda hariya ruguru Cibitoke, naho Cibitoke hariyo naho nyene inzahabu. Ndakwibutsa yuko ibi bintu ze babikoze mu 2014. Urumva ubu update yaho ubutare buri ngo tibura ahantu heshi, mugani cyane bakunda kuvuga yuko ubutare keshi na keshi buri muri Gitega, Rutana, Bujumbura, Ngozi, urumva Karusi, Maramvya, Rutana, aho usanga n'ubu hariho inyubako yo kubwimbura zitandukanye, hariho z'abantu maze n'iz'amakoperative. Urumva ni ibintu wati bikomeye mugani bigomba ngo ati ko yuko twokubaka inyubako imeze neza, yuko ibintu vyorangurwa neza hagati ya leta maze n'ama business, aba private owner maze n'aba public owner, kugira ibintu bije ku mugaragaro, ntagire ubwizi hagati ya leta maze n'abantu zenya n'ababwimba aho n'abarongozi b'amakoperative uko nuko. Nivyo inama yabaye vuba mu iyo minsi heze bariko barayaga kwibi bintu kugira ngo ati barabe yuko bokubaka ngo code, maze code baramaze kuyubaka gusa ngene boraba yuko hari ibibazo bimwe abantu bafise cyane abimba kugira bose bumvikane. Byagiye ku mugaragaro, barabishize ngaho ku ma media kugira natwe dushobore kuvyumva, tubitahure, tumenye ibiriko biraba. Nkuko bari kugira iyo nama muganga ntitubimenya, ntitwumva icavuzwe. Ego ati ni ibintu vyiza cyane bikomeye ubutare buri mu Burundi. Bugenda cenda ngo ati n'ama business, ndavye ama business akora ubutare ngo akomakomeye ndabonye gusa ari menga ni business imwe yitwa ngo Tanganyika Gold Mining Company. Tanganyika Gold Mining Company ngo ati ni company irondera maze n'aba investor, urumva innovation, looking towards the future, vyose bakaraba karere k'imbono izoza uko nuko. Ngo ati ni company komeye. Uri kuraraba ngaho ku video iri kwirakina, urumva ngira ni ya mbere mu Burundi, mugani tukeneye nyinshi, kandi kugira ivyo bikunde ni kubera aya makode bariko barubaka maze agendwako neza hagati ya leta na ntuzenya n'amakoperative maze n'abantu uzenya n'abigenga
bagira bimba ubutare kubera barose inyungu bakaronka amahera nibone ngo ati bubaka barondera ivyo vyuma ama equipment bubaka ahantu bariko barimba uko nuko urumva vyose bihera mwimvo bariko barubaka ino musi ego ngo ati ni ibintu vyiza ni ibintu bimeze neza je naho ntazi ibintu vy'ubutare ngo ati ni ibintu umuntu wese ashobora kwiga akamenya ego ngo ibintu vyose uravyiga ukabimenya ukabitahura ngo ati ni vyone vyiza leo Tanganyika gold maze na salt B Burundi salt B ngo Temoko sinzi ko ndiko ndavuga ya company neza ngo ati na company yimba ubutare cooperative yimba ubutare i Burundi bati buryo Burundi burimwo ubutunzi bwinshi nkuko njya mugabo yariko aravuga ngo ati burya hari ubutare bwinshi Burundi butari ko burimba ngo ubutare usanga bukenewe mugane twebwe tutarigera dukorako ego ngo ati n'ubutare bwinshi Burundi bufise ngo nickel cobalt copper rare earth vanadium limestone ibyo bintu zemvyo bibuye kandi barabikoresha cyane birakomeye peat uranium nibumba ririmo ngo ati ni ibintu byinshi dufise tutaragera ko ngo ati twimbe ngo hanyuma mu Burundi butera imbere mu iyo sector y'ubutare mugani tutibagiye yuko na sector menshi ashobora gutunza Burundi agriculture kubaka uburimyi kubaka ubuhinguzi uko nuko ngo ati ni ibintu byinshi bishobora kubaka Burundi mugane ngo ibinyarutsa cyane cyane mu bihugu bikenye n'ubutunzi buba bufise buri ngaho ego ngo ati ibindi navyo ni kubaka hagati y'abene gihugu n'igihugu kugira igihugu gitera imbere mu ivyo bintu hanyuma kirabe ko cyo birungika hanze mugani ubutare urumva ni kuburungika hanze keshi na keshi mwe mutafise ihunguriro y'ivyo bintu aho ibintu mu bikoresha urumva nta mpamvu yo kubigumya rero ucu birungika ahantu babikoresha kugira nawe uronke ngo ati note ego ngo ati Eden y'u Burundi ngo ni Eden y'ubutare ngo si ivyama mugane byose turabifise ego aka video wagakunze ntibagire kugira like subscribe comment utagakunze naho uzogaruke tena kubera ndizera hazoba kandi ka video usange nako uragashimya aho harimo ikintu ukuyemo ego aka video kageze ngaha akazina abanyitwanije imbere Diodone ngo ati Burundi ndakwibutsa yuko dutunze gusa ngo ati ni kubaka ego ngo musinge kugira tuzogere kwimbono ya 2040 na 2060 aho Burundi buzoba bumeze bien ego akazina kanje banyitwanije imbere Diodone tuzosubira kubona niyo twabonana peace.